Yes, ashimwe cyane turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, twongera tubatasha kuri TSM tuvuga ati welcome and welcome once again. Kwizina nitwa Alexis de Gos Niyonishu, twari tubazaniye umutsima w'ubugingo kubw'uno munsi, aho twumva kwijambo risobanura ati ivyo uhoraho yanka. Nkuko natwe abana b'abantu dufise ibyo twanka, dufise ibyo dukunda n'ibyo tudakunda, hariho n'ibyo uhoraho Imana yacu idakunda habanamba. Na cyane cyane turazi yuko Imana yanka icyaha ariko ikunda abanyabyaha. Ni nayo mpamvu yaturongikiye umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze adukure mu vyaha, kuko ntanezerwa cyangwa ntaryoherwa niyo umuntu ari mu vyaha cyane ariko arakora ivyaha, kuko icyaha iracanka cyane kandi icyaha kidutandukanya n'Imana. So hari ibintu ngo bitandatu uhoraho yanka, ngo mbere n'indwi n'amajambo dusanga mu Migani 6 ku murongo wa 16 gushika kuri 19. Imigani Proverbs 6:16 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo uhoraho yanka, hari ibintu bitandatu uhoraho yanka, mbere n'indwi bimusesema: amaso y'ubwibone n'ururimi rw'ibinyoma, n'amaboko abisha amaraso y'aberanda, n'umutima urega ugera imigabo mibi, n'ibirenge vyihutira kwirukira ikibi, n'icyabona cy'ibinyoma kivuga ivy'ubuhumvyi, n'ubuvyura imitongano mu bavukana. Amen. Yes, ashimwe cyane. Ibi ni bintu mu by'ukuri navuga ati nindwi bikomakomeye uhoraho yanka kandi uhoraho adakunda. Hari abantu bakunze kuvuga ati ngo mbega ivyaha birarutana, abandi ngo yango ntibirutana, ngo ariko mu by'ukuri ngo kweri icyo ukoze cyose kizohanwa. Ego kweri nivyo, ariko tugiye muri theologically speaking cyangwa ideology speaking, ugiye kuraba mu makosa abana b'abantu dukora cyangwa mu byaha dukora, na wewe ugeranije mu by'ukuri nk'icyaha cyo gucegwa mu ikwaya cyangwa gucegwa mu ishengero cyangwa ikosa ryo gucegwa, ntiworigereranya n'umuntu yateranije, n'umuntu yasambanye cyangwa n'umuntu yivye. Cyangwa ugiye kuraba umuntu yivye ntabwo ahanwa kumwe n'umuntu yafashwe ariko atwaza speed, no kuvuga umuntu yafashwe na police ariko speedinga umuduga, ariko atwaza umuduga cyane mu ibarabara. Abo bantu nibahanwa kumwe. Ugiye kuraba hariho n'amakosa dukora ngaha mu isi, ariko mu by'ukuri adahanwa cyo kimwe, bivanye nuko usanga aremereye cyane. Umuntu yateranije ntahanwa kumwe n'umuntu yagize yarwanye cyane n'umuntu yakoze ibindi byaha. So myandi majambo n'imbere y'uhoraho mu by'ukuri ego icyaha ni icyaha, kuko iyo tuvuze ijambo icyaha ni ijambo riri muri broad, ni ijambo riri muri general, ni ijambo rinini cyane, ariko waguye hariho amazina kanaka specific y'ivyaha. Nayo mpamvu rero n'imbere y'uhoraho mu by'ukuri hariho icyaha kirutiki ikindi, ariko kandi kila cyaha cyose kirahanwa, kila cyaha cyose gifise igihano, nkuko naho uzoba wafashwe n'amategeko y'igihugu cyangwa wafashwe na leta, usanga ucirwa ibihano bitandukanye kubyerekeye icyo uba wakoze. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi twese turatahura yuko umuntu wese atazihana, umuntu wese atazatura, umuntu wese atazakira Kristo Yesu, naho uzoba umeze gute ntabwo uzahonyora mu bwami bw'ijuru. Mu by'ukuri aho uzoja hose turazi yuko ari ahantu utazanezerwa, ari ahantu utazokunda. So hari ijambo twita ngo kwihana bigenda gute? Umuntu arashobora kuba ari umuririmbyi, arashobora kuba asenga muga atarihana, umuntu arashobora kuba yarabatijwe muga atarihana,
kandi umuntu arashobora kwihana kandi atarabatirizwa, umuntu arashobora kwihana kandi atarinjira mu ikwaya, atarinjira mu bikorwa, muga akabasenga. Mu yandi majambo, ukwihana ni ukumenya neza icyaha, ni ukumenya neza ikosa, hama ukumva yuko umutima wawe utagushingira intahe yo kuyikora, ukumva yuko wewe ubwawe witandukanya n'isi. Ubonye n'abandi bantu bakora bikora, ukumva umenga wubahana, ukumva umenga wubakubita, ukumva umenga wubahanura, kandi ukumva umenga wo kwitandukanya nabo. Numani majambo, umuntu yihanye abonye icyaha, abonye n'abakora gikora, abonye nukuvuga yumva umenga muri we iyo crowd canke abo bantu canke iyo groupe ntakwiye kuyijamwa, kuko he does not belong there. So why you? So muyandi majambo, hariho n'ibintu bitatu novuga ati kubwanje ideology, kuvyumviro vyiwanje canke kuri theological speaking, hariho ibyaha bitatu bikomakomeye cyane. Ugiye kuraba ni cyambere novuga ni gusenga ibigirwamana. Iyo usenga ibigirwamana, mu yandi majambo wihakanye umuremyi wawe, wihakanye uwakuremye. Mu yandi majambo uvuze ati ngo wewe nturi Imana, nta n'icyo umaze, kandi sinawe wandemye ariko uyandemye. Ni kuvuga gusenga ibigirwamana ni nacyo cyatumye Imana ishavura igihe Abisirayeli bari mu nzira baje Kanani, kuko mu by'ukuri bamaze gusenga ibigirwamana n'Imana yarumvise umenga ntiyosubira kujyana nabo, ariko kubw'imbabazi zayo nawe icitahura. So ikindi nacyo icyaha cy'ubusambanyi, ni ukuvuga icyo cyaha ugisiguye harimo no kwica, harimo no guhumanya ingoro y'Imana, harimo no kwihumanya wowe ubwawe, no guhumanya mpwemu. Mu yandi majambo, ibyo icyo cyaha ni cyakiri detestable, no kuvuga kinukira gisesema uhoraho. Ikindi cyaha ni kuvisha amaraso y'umugororotsi, kuvisha amaraso y'umwana w'Imana, y'umwana w'umuntu. Ni ukuvuga ibyo byaha nabyo biza ubwa mbere mu gihe uriko urisha. So turetse n'ibindi kandi ngo nuwibona, ubwibone, ukwishyira hejuru, nibyo byahomeye Lucifer akiri mu ijuru, Satani. So ariko abantu turabikora ubu, ukamenga birasanzwe. Ni ukuvuga uguteranya, ni ukuvuga ukagiriza ibinyoma mugenzi wawe, ukagiriza ni ukukabeshyira mugenzi, ukanka mugenzi wawe. Mu yandi majambo, ntabwo ari byiza cyane. Ni byiza ko twitandukanya n'icyaha n'akaha, kandi tukaba abantu bagizene bagororotse. Ngo ntushobora gukunda Imana wanka mugenzi wawe, kuko Imana nayo ari urukundo. Kuko iyo wanka uyundi, urukundo rw'Imana biragaragara muri wewe. So mu yandi majambo, ni byiza yuko tuba abagororotse, kandi nta muntu ashobora gukora ibyaha atabigabiye mu mitima. Mu yandi majambo, ahantu hambere tucumurira, ahantu hambere no kuvuga imigabo mibi itangurane mu mutima, ngo umutima ugere imigabo mibi, ngo nibirenge byirukira gukora ikibi. Mu yandi majambo, ibyo nabyo biri mu bisesema uhoraho, biri mu bintu uhoraho adakunda. Mukundwa mugenzi wanje, nyimba hari ikintu na kimwe gukora muri ibyo twavuze, wihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi, kandi umenye nta wundi muntu ashaka gucungura, nta wundi muntu ashaka gukiza atari Kristo Yesu, cyangwa kukubohora. Niwe mwami n'umukiza, niwe kugira neza, niwe yo gushyira ahantu heza kugira ngo akogesha amaraso yiwe. Ndaguhaye ikaze kugira ngo urindwe kandi ubane nawe ibihe byose. Nikubwizina ryiwe ryera, kandi mu by'ukuri tubifuriza yuko umwami Imana yobana namwe mu buzima bwanyu bwose bwo kuyikorera no kwitegurira no juru n'urugendo turimo, kuko nigoroshe, ariko ndazi yuko mu izina rya Yesu Kristo tuzonesha, tuzosinda. Imana ibahezagire cyane. Yari umutsima w'ubugingo kuri TSM. Imana ibahamugisha. Amen. Dusenge. Ugira neza mwami w'Abaheburayo, ugira neza Mana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo, Imana ya Meshaki, Shadraka na Abednego, Imana ukora ibitangaza. Ni wewe twizigira, Yesu Kristo. Mu ijuru uragufukamira, mu isi turaguhimbaza, tukagufukamira kuko uri kandi Uwiteka. Duciye bugufi, turangamije ku musaraba, tuvuga ati tugire imbabazi n'ikigongwe ku byo twagiremwa byose. Uyu mupapa, uyu mumama, uyu musore, iyi nkumi,
eka n'uyu mwana munyagora ku ngoma twese utwogesha amaso avire ku musaraba, ni ku bw'izina ryawe ryera, amen. Yana umutima w'ubugingo, Kristo Yesu abane namwe, amen.